bayita ko yoba deba nini yagutse kuraba utudetaye twose twaba twatumye batandukana ariko bisa n'ibintu tumaze kumenyera mu muco wa equipe ya Chelsea kuva kuri uyu mugabo mu Russia Roman Abramovich kuza kuri aba banyamerika muri iyi blue ko babashize mu equipe nka za Strasbourg kwa Abramovich n'imyaka 2 bava horayimarayo none se umva ari myinshi kwa raporo y'abandi none kwa Todu wamaze igihe kinini wamaze umwaka uyu ameze umwaka n'amezi 18 umwaka n'amezi 6 ariko ubu kibazo mfise kimeze uko bona Patrick egaragiye uwo kuza gusubirira uyu mugabo yitwa Enzo Maresca uravyeho Chelsea yari hagaze na objectif batanguranye saison akabandaniriza hakuburyo objectif zabo bazozishikako aza kubande mu majambo makarasubirizwa gute uyu mugabo jewe umuntu aza kwemera akazi ka Chelsea nimba ataza kubeshwa agasigurirwa neza situation za equipe n'ivyo yipfuza araza kubishikako impamvu mvuga ngo araza kubishikako ni erega nyene ivyo binashikako si gikombe none wo kwirukana Enzo Maresca akubwira ngo nkeneye gukinisha bakikugira ngo ndagushikane equipe ahantu heza ukamwankira cyangwa ukumva yuko bidashoboka ukamwirukana ubu umumenyereza aza kwemera ko kazi si umumenyereza aza kuza yemera yuko ashobora gufasha abayobozi kugeza ku byo bashaka uko bimaze kugaragara ngo ikintu bipfuza si gikombe nimba umukunzi wa Chelsea ukunda Chelsea wumva ko nawe woja kugwana ngo ube mu bantu bipfuza gutwara ibikombe ukanezezwa niva muri equipe ya Enzo Maresca sinzi utandukanye nanje mu bintu abantu bafana cyangwa ibintu bakunda ku ma equipe akomeye equipe ya Chelsea yari ifise umumenyereza yigikombe yitwa Enzo Maresca mugabo abayobozi nabo bivanye n'ivyo bipfuza bo n'ivyo bagomba kumwegizija birasa naho bakeneye umuntu ashobora gufasha Chelsea ko kuzodandaza mu myaka iri imbere kuruta umumenyereza ashobora kuza kuba igikombe umunsi bagira bahakaza umumenyereza wo muri muri equipe y'aba Juventus mwabitwa nimbali MC Carlan asanzwe amenyereza aba Juventus yaciye muri equipe ya Bamwe y'aba Juventus acha ni mu MC acha muri Chelsea y'abatarenze imyaka 21 umunsi bagira bamuhe abakuze ba Chelsea kugira ngo bamenyereze match ya Manchester City hanyuma kandi undi mumenyereza ashobora kuza wese muri Chelsea ni mumenyereza ategerezwa kuza yemera ivyo abayobozi bavuga kuruta kuza agomba gukurikiza inama z'ivyo we yifuza gushikako niyo mpamvu mvuga ngo jewe umumenyereza wese bazoyiha naba yasiguriwe neza ivyaje gukora muri iyi equipe hanyuma nawe akavyemera ko ashobora kubibamo no kubikoreramo azoba ari uwo erega Enzo Maresca yaje muri Chelsea ando simbo n'umumenyereza mwiza akomeye yipfuza gutwara ibikombe azoja kwinjira muri ibi bintu vya Chelsea sinzi ko no vyita yuko ari project kuko simbona ivyo ari vyo umumenyereza akomeye nta numwe yishobora kuvyinjiramo Luis Enrique yarinjiye mu ntebe zabo aravuga ati jewe sinobibamwo Nagelsmann ati sinobibamwo n'abandi bagiye batandukanye bagiye baravyikuramwo byumvikana ngo umumenyereza wese muto yumva keneye gusa izina giwe ko riduga kubera ko afise equipe yitwa Chelsea nubwo yotsindwa match zinga Man U ntiri ntifise ya Mourinho ariko arakubitwa match zirutaniza ariko aratsinda mugabaye muri club ya Man U kubera ko ari equipe nkuru nta kibazo aravuga ati jibe byanje nzobihindura umwanya wari wose rero kwa muri Chelsea no kwa muri equipe nkuru nziza ishobora kukwerekana kuri chaîne internationale kirikana izina ryawe kubamenyereza bato mugo umumenyereza yipfuza gutwara ibikombe nta numwe mbona yoja kwa muri project za Chelsea rero ubwo umumenyereza azokwemera kuyibamwo ayizi azoba ruwo kabisa uwo bita Pat Nevin ni umwe mu ba stars ba kera ba Chelsea niwe yavuze ati Chelsea a besoin de quelqu'un qui adhère à la méthode autrement dit il leur faut une marionnette quelqu'un qui exécute scrupuleusement les ordres de la direction ati Chelsea keneye umuntu yubahiriza amategeko ya direction uko nyene babimubwiye yani ni nkuko Edi wewe nshaka kukurongera ati wewe mfise inka hari izikirayi hariho zisagu cya izikivuzo n'iziki wewe icujejwe no kuziragira bien sûr ubwo rero ndakubwiye yuko zino nka uzohora uzicisha cyangwa uzoyiziragira mu mujya murima apana hari yahejeje yo aravuga ati Chelsea V6 Chelsea shaka iterambere mu byikora
yani gutwara ibikombe il veut les points nécessaires pour terminer dans le top 4 ou 5 et se qualifier pour la Ligue des Champions chaque saison. niki keneye Mais, bakeneye kuronka amanota abemerera yo kuba mu bibanza bine cyangwa bitanu bya mbere bibemerera kuja muri Champions League y'umwaka buri saison. Mais il veut autre chose. atari ko hari ikindi bashaka Il veut quelqu'un qui fasse ce qu'il leur dise de faire. Ces deux choses ne sont peut-être pas compatibles. ati bakeneye kuja muri Big 4 kugira bakine Champions League ariko kandi bakeneye n'umuntu batamika ijambo mu yandi majambo ati muga ivyo bintu ntibishobora kuba compatible ntibihura ni ibintu bitandukanye ukeneye 6 yo kwa muri Big 4 muri zitanu ugerageza kuja muri Champions League mugabo kandi nimero 2 James match kuri kirukinishe Maro Gusto n'iyindi ukinisha ya Chiaponge n'iyindi uduze naka n'iyindi ugire gutya ya sivyo bisobanura ngo je ntabwo noja kure yuno musore ngo yuno mutamba bita Patne Vine Chelsea uburyo itandukanye mvango na Maresca kuko reka tuvugisha ukuri ntabwo hari bwarengerane ko duhebura basirezerita nziza kuri Maresca kwa Chelsea ntabwo hari bwarengerane mu kiona cya gatano kwino Premier League tubona umengo buri journée mva classe mirahinduka none uwo munsi par exemple nkino ndwi na equipe nimwe yo muri Big 6 yatsinze uretse Arsenal gusa uretse Arsenal Liverpool yanganije na Leeds Man City yanganije na Sunderland Aston Villa kubiswe nande na Arsenal si Liverpool yanganije Man U yanganije Chelsea yanganije ivyo byose se twovuga ngo n'umusaruro mubi ariko uko kuntu wewe Enzo Maresca wabivuze neza inyuma gutwara World Cup yibonye nk'umuntu ategeza guhabwa ububasha no kuboko kurekure muri projet za Chelsea cyane cyane ahavuga ngo nimba natwaye World Cup nkayitwara ikipe nka Paris championnat rimwe Real championnat rimwe za Inter Milan championnat rimwe imikomeye ku migabane yayo pourquoi pas ntoba wamumenyereza ashobora guhabwa icyo no kwita role n'umwanya mukareka nkubaka ibyanje hanyuma nkagira iki nkabaha ivyo bikombe kuko nakuje rega kuganira na Man City bwana mbuya uyagiye kuganira na Man City kuko yarabona ko muri projet za Chelsea batamwirukanye unyazirukana atari rezilita meme ni yabahagaze mu kibanza ca mbere kwa Chelsea hari kintu Enzo Maresca cyangwa se yaba ni hunde muri statu za mbere muri Premier League Enzo Maresca aje offer ya Man City bivaye ni mubano yarafise mvango n'abahebwe mvango ba Chelsea tebigoye ko yirangize no mvango ino offer ya Man City baganiriye na Man City baramubwira ngo erega Pepe azova ngaho ino sezo mu kwa gatandatu rero tubona ariwe muntu ushaka kandi rero Pepe yabaho muri City ngo niwe ya points wo bitwa Enzo Maresca ya erega niwe azi abigishwa biwe arabona yuko yo bishobora guhagarara hariya muri iriya ntebe cyangise yabwiwoze ngo Man City jena atari byo ntabahaye oya kandi no musu ugaragaje kuraba uburyo Pepe ari kubaka Man City ari kuyubaka nk'uko ariko yubaka Jurgen Klopp yayubagiye bitwa Arne Slot yubaka Liverpool Arne Slot akashaka twara igikombe muri projet yubatswe nande bana niyo yabimusigira kujya ndavuga uyu Pepe akabisigira Enzo kujya byari bimeze ati uzushike muri projet ubandanizaho naringeze ibi bintu Guardiola ariko arakora Enzo Maresca yobikora ibi bintu niyo shika kwa Guardiola bivanye na experience Pepe n'ibindi bintu ariko gusa niyo bishikira kwa Pepe mugabo ndakubwije ukuri ndio gerageza baskumentena kuko Pepe afise philosophy imwe jewe ndubaka equipe yanje ndayigerageza uyu munsi ndahindagura niga bakinyi mfise nivo bafise nivyo bashobora gutanga naho bashobora kubitangira kutangazwa na Pepe afashe Foden akamutereka kuri 11 akamutereka kuri 7 akamuzana hagati kugira ngo arondere Foden mwiza nuwahe hanyuma hagera handi rero uko dufata umunini tuje kugwana igikombe akamenya ngo ibintu byanje nateguye ntegerezwa guca ndabikora muri ino mapo na cafye abakinyi ndabarungikano kugira ngo baze kuma igikombe ese umumenyereza ashobora kwiga Paris Saint-Germain nka Enzo Maresca akayikubita 3 kubusa Paris kazi ifise iyo ntahe yuko Paris Saint-Germain bakubiswe
yashika kwa Enzo Maresca ya ekipe tunegura muri Premier League akayiga ukaraba ukuntu yayikinye ukaraba match zikomakomeza zindi wo mutega ukuntu yagiye razikina Enzo Maresca. Ese umuntu kwiga gucakira Arsenal, gucakira Real Madrid, gucakira Paris cyangwa afise iyi Manchester City by'ukuri byo kwanga jewe Enzo Maresca numwe mamenyereza nakunze filozofi z'ukuntu akora ibintu byiwe mugabo mbona yananijwe n'ubuyobozi. Je gusa tugiye direct makuca tubajije watuyoboye mu kiganiro ati yosubirizwa gute. Hari umunyamakuru umwe nabonye nunze mu gihe edica mbandaniriza ko yavuze ngo erega ibi ntabwo biba kuko abantu benshi babaye konfo eske bamwirukanye canke yeguye no habaye hari kwirukanwa usebe burya hari abakozi birukanwa nk'ubu dufate urugero je baranyirukanye muri PJ nje mu kiganiro ikete ndarisanze hajya ku muryango canke nkasanga Jospe yantangiriye ati ndi winjira ati we bavuze kutya nta nubwo wemerewe kwegera urupangu rwa PJ Classic ivyo byarabaye kwa Chelsea kuri Villas Boas araza imodoka banka ko yinjira ariko no mu kwirukanwa uyu urabona we ko bamwubashe hari ikintu cyo kuvuga ngo reka tuganire ariko ntabwo yeguye kuko uweguye ntatekererwa hari ibyo gusa batumvikanye ko bivuga ngo n'igihe press conference iheruka kuri match banganije 2-2 na Bournemouth yase kugenda kuko hari ibyo ari karatunganye yo abize muri internet barabizi hari ukuntu iyo umuntu agomba gutaha tekera utwiwe yari karatekera yari kara hariho adjustment zigomba kuba kugira ngo je ndirukanywe amategeko avuga iki munyirukanye mu mpiki ivyo byose rero baganira na Chelsea kugira ngo bigende neza ariko umunyamakuru no yavuze ngo ibi bibaye kuri uyu niko byagenze no kuri Pochettino niko byagenze no kuri Thomas Tuchel hariho ibi byo batahuriza ko na ntuza na body n'indongozi hanyuma akavuga ngo Thomas Tuchel batanguye gushwana na equipe bapfuye yuko abanke ko binjizamwo Cristiano wa mwaka bashwanye na Manchester Toddy Boyle we yashaka ko ataje hariya mu makanzu buriya nubwo tubona hariya ku umugabo yitwa Toddy Boyle ari we aba presenter hariya buriya iriya Cochlearec iri isanzwe irimo iyi projet ya ma equipe yego iyowe n'umugabo yitwa Baghdad Egable ujya barakubwira ngo kubana nawe bisaba kugira umutima ukomeye we yumva ngo nije mwene business tubitwara uko nije ndi boss kuko muri iyi Cochlearec niwe mugabo afise mu bice byinshi kurusha abandi niwe boss aba batodi bahari kugira ngo bafashanye uko bafise mu pourcentage runaka aragaca avuga ngo wewe witwa Toddy Boyle wewe genda hariya muri equipe ya Chelsea uraba ingene bigomba kuja ku murongo Toddy akagerara akamubwira ngo twasanze ari ya projet hari tugomba gukora projet bakinyi batoke genda mubazane nta kibazo bamaze kuza acavuga toke Mumenyereza mwoshiramwo ninde ni naka no yoke nyereka turabere ingene biriko bikogwa cumwe ingene biriko bikogwa rero ni weje nkaraba ingene biriko birakogwa ongeramwe umukinyi w'izina niho byaciye biva kuri wa mugabo bamubwira ngo twinjizemo Cristiano Ronaldo akabwira ati no Cristiano Ronaldo arabya aramubwira ati once Cristiano Ronaldo yenda mwaso ubwo nawe sohoka ntiyahise sohoka direct ariko yabaye imbarutso y'ivyo bage barafananya kuri Pochettino we na Daniel Levy bari baranabivuye yaramubwiye ati muri Injiza Rodrigo baramubaje muri press conference umuvuga kwiko umukinyi ati je namubonye kujya mwamubonye uko nyene kuko hari abantu batajya umunwa ati ukujya mwabonye yinjira nanje niko namwumvise nagiye mbona tureha urazi kubona umukinyi mureha ari uzomukinisha uravyumva hanyuma rero kwa Chelsea baramubwiye ngo bigenda gutya biragenda gutya Pochettino ababwira tapo vuga muvuya ni nabyo bavuye no kwa Paris Saint-Germain Pochettino ni coach de Paris Saint-Germain hari igihe equipe umumenyereza bavuga ngo yes ndavyumva nimwe ba boss bo ivyo bintu nari nababonye mu boss bo ngaho niwe muntu aguhamagara ngo nyubakira inzu ha muntu nigeze kuja kubakira inzu agambira ngo ikicumba no kigiruko none se ko wampamagaye nubake yabubizi binebo ntube wayiyubakira iyo vyiyubakira ntube wabiyubakira utaramenya ntagwa kubera umutwe erega kiri no mu bintu byakije Paris kuri ere ya Louisiane rero ko Louisiane yarageze ati ntimunyempoze ngo Mbappe ni chef ntimunyempoze ngo ndakinisha ngo makazi ntimunyempoze ngo ba Messi ntimunyempoze ngo muteza kuja kwisoko ngura umustar oya je ndizanira pako ndabubakire projet je wari uwo shaka kwirukana ndamwirukana uwo shaka kwirukana ama nivyanka je muzonyirukana par exemple haravuga ati simvone kwa Barcelona
nzanira Dembele no munsi Ballon d'Or nivyo rero no munsi abamenyereza kwa Chelsea bari gupfa n'uburongozi buhari rero Chelsea igiye gukina match weekend na Man City iraza kuri kumwe na n'umumenyereza watereza imyaka 21 ariko binavuga ko harimo witwa Liam Lozeniol amenyereza Strasbourg harimo Xavier Hernandez harimo Cesc Fabregas Patrick bashira y'abantu bongere babone bamwe mu bamenyereza mugabo imbere uwuzi imbere n'uno musore n'umumenyereza wa Strasbourg imyaka 20 ubundi Zabi sinzi ko yoyemereye iyi projet Zavi biragoye ubwo nabo bari ko barahabwa amahirwe ko hashobora kuvamo umwe agomba kuyobora projet ya equipe ya Chelsea bagomba kugerageza kuvyihutisha kuko nyuma ya match ya Man City nta yindi projet bagomba kujamo niyo kurondera umumenyereza ari parliament bagomba kubana na iyi equipe ya Chelsea ubwo no kurindira turaba ko bigomba kugenda rero bamuhaye bunani umunani bamuhaye yabuririye muhira ngaba namutekerere gahajya bugagenze neza ni sawa cyane yavyipfuza ariko Chelsea muri iyi myaka itakaje amafaranga menshi kandi burya Enzo no umwana mubi ngo hari ukuntu imugana na Juve na Man City nawe yarafise gahunda yo gusezera Chelsea bitaraba officiel ivyo mu guyoja Bataliyana no kubamara rero byarahabaye yerekana kubwire ko Ren Butterfly Company ari shiramwe rikorera hagati mu gisagara ca Bujumbura